Barundikazi, rwaruka rw'Uburundi, bapfasoni, bigeme, banyamahanga muba mu Burundi, eka mbere n'ingenzi zihaca zibandanya mu bindi bihugu, eka ndabaramutse, ndabipfurize ibihe vyiza, ndabipfurize umunsi mwiza, ndabipfurize Noheli nziza, ndanabipfuriza umunsi mukuru mwiza udasanzwe, ariko kandi ndanabifuza n'umwaka mwiza. Turi mu minsi isozera umwaka w'2025, tugiye mu mwaka w'2026. Uyu mwaka w'2025 waranzwe n'amabi atandukanye, yaba mu bijanye no guharana agateka ka zina muntu, ibijanye na politike, ibijanye n'ubutungane, ibijanye n'igisata c'ubutunzi, ibijanye n'igisata c'amagara y'abantu, ibijanye n'igisata c'indero, ibijanye n'igisata c'ibidukikije. Muri rusangi ibisata vyose vyaranzwe n'akajagari kenshi, aho wogira ngo ntibigira ababitwara, aho wogira ngo ntibigira Burundi ntibugira abapfasoni b'ijunja n'ijambo, Burundi ntibugira abagabo b'ijunja n'ijambo. Ni cerekana neza yuko abantu bazima, abantu baciye ubwenge, abantu bakunda igihugu begejwe inyuma, ariko kandi bakegezwa inyuma hakoreshejwe igikenye no gukumira abantu bamwe bamwe, yaba abazira ubwoko, yaba abazira ubwenge bafise, yaba abazira ukuri, yaba abazira ko igihugu c'Uburundi gifata inzira kikaja ku murongo. Reka mbanze nifurize kandi umunsi mukuru udasanzwe abafungiwe mu mabohero atandukanye y'igihugu c'Uburundi. Anyi nkagaruka cane ku mumenyeshamakuru mugenzi wanje Sandra Muhoza, aho ariko arasinzikarira mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Siwe wenyene, hari n'abandi bari mu mabohero atandukanye, bose bazira akadenderezo, bose vyaranse ko barenganurwa, kubera ko mu Burundi ubu uwufise ijambo n'umuntu ataco yitwararika, n'umuntu kuba uriko urababara ataco bimubwiye. Ikimunezera no kubona umuryango wiwe uguwe neza, umuryango wiwe udafise ikibazo na kimwe, umuryango wiwe bapfa kuba bihagiye, bapfa kuba banyoye amafanta, banyoye inturire, bapfa kuba banyoye injabuka, bapfa kuba biririye inyama, bapfa kuba buriye indege bagiye, eka mbere bapfa kuba atanyota bafise. Umurundi naho yokwicwa n'inzara, bo bapfa kuba bihagiye. Umurundi naho yokwicwa n'inyota, bo bapfa kuba bayikize. Ivyo ntibibaraba. Ari naho rero nibaza nti none ibi bizoba gushika ryari? Barundikazi, umwaka w'2025 nguyu uraheze, abaharanira agateka ka zina muntu basemerera, ibihugu bikurikiranira hafi amanyanga abera mu Burundi bisemerera, amakungu asemerera, eka mbere bamwe baranatwagwa n'agashavu bihereza inzira z'ingimba, inzira zo gufata inkoho. Abandi barahanura, bamwe mu ba CNDD-FDD baravuga bati reka ibi bintu tubiheze izi ngorane, eka da. Abandi baravuga bati urabona urubanza rwa sentare nkuru y'akarere ka Afrika y'ubuseruko rwasohotse ruvuga ko abakoze imyiyerekano mu mwaka wa 2015 bari mu kuri kandi bariko baharanira uburenganzira bwabo. Ivyo vyose vyabaye akamizwe n'ingoma. Ivyo vyose leta ya CNDD-FDD irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntaco bimubwiye. Apfa kubona ko ari ku butegetsi bwiwe, apfa kubona ko azobugumako, apfa kubona ko ata muntu
ivyaha yagirizwa biri mu mukurikirane kubera ko ari umukuru w'igihugu, apfa kubona ko abarundi ababesha akaba bakemera, apfa kubona ko abarundi abizeza ibitangaza ariko bigaherera mu nzira. Aha anye ngaruke ibintu vyigeze kuba mu ntara ya Kayanza, komine sindayibuka neza mugabo ndaza kuyirondera. Umukuru w'igihugu yaragiye kugendera abarimyi b'imiceri bariko bararima mu kiyaya ahantu imiceri, umupfasoni umwe amwemerera impene, ibi ngira mwaravyumvise, ngira mwarabibonye, ariko iyo mpene n'ubu tuvugana kabaye akamizwe n'ingoma yahereye mu nzira, yavuze amajambo gusa atigeze ashigwa mu bikorwa. Mwumva ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho butugeze uyu munsi, gushika aho ufata umuntu w'umupfakazi ukamwemera ngo ugiye kuzomuha impene kugira ngo yiteze imbere, mugabo naho nyene hakaba ukubesha. Ni intwaro yuzuye ububeshi bwinshi, ni intwaro yuzuye amanyanga menshi. Ikibabaje nuko abarundi baranumye, abarundi baracecetse, abarundi baravyihoreye guco nyene, abarundi babirabisha amaso, kandi tugifise abitwa karabashinga ntahe bijunja n'ijambo bakwiye guhaguruka bakanka. Nico nama mvuga, twakuze twumva hari abantu bubahwa ku mutumba, abantu bubahwa muri quartier, abo bita abashinga ntahe, abahanuzi b'abatware, bavuga ibintu byashigwe ku murongo, ibintu bikagenda neza. Uyu munsi abo bashinga ntahe mwagiye hehe? Mbega ibintu bipfe muri ko murabiraba? Mweho ntimubona ko mubifisemwo uruhare rudasanzwe? Kubera iki mudahaguruka? Kubera iki mudasemerera? Nama nkunda kubivuga mu mugambwe CNDD-FDD si bose babi, eka mbere harimwo n'abagiye barafungwa hagati yabo, hari abagiye baregezwa inyuma kubera bavuga bati ico twaharaniye rero igihe twaja mw'ishamba, naho ata n'umusozi n'umwe twafashe, naho tutatsinze uru rugamba, tutatsinze iyi ntambara, ati mugabo si ibi twaharanira. Ico twaharanira bwari ubutungane bwiza, ico twaharanira cari igihugu gitonze neza kitarenganya, ico twaharanira twashaka uburongozi atari ubutegetsi, ico twashaka kwari kugira ngo umuntu ndasubire yishire yizane. Abo onyi bose baregejwe inyuma. Uno musi abapfasoni bahora bahanura, bahora batinyuka bakavuga, abo baregejwe inyuma. Hafashwe imburakimazi, I'm sorry to say that, hafashwe imburakimazi, abantu bataciye no ku ntebe y'ishure, abandi bize kugira ngo bahabwe ayo mabanga. Abo nibo baronzwe mu nama nshingamateka, abo nibo badashobora kurugoborora ngo bavuge ngo iri tegeko turarihinduye, abo nibo badashobora kubahuka ngo bavugishe ukuri. Uno munsi raba abari mu nama nshingamateka, bariya ba Fabiano Bancijanino n'abandi bahizi, niho bakwicirwa bavuga bati twarabonye yuko ibibera mu nama nshingamateka bishobora gutuma abantu bamenya amanyanga yacu. Reka turaba abantu tugirira privilege, turaba abantu dupfa gasoni, turaba abantu tugaburira, baze mu nama nshingamateka, abo nibo bazoduherekeza. Uno munsi inama nshingamateka kubigizwe n'umugambwe umwe, nivyerekana intwaro y'igikenye y'umugambwe CNDD-FDD. Ariko ndababwira ko mwene izo ntwaro ntiziramba, mwene izo ntwaro yo zitanguye gutinyuka zigakora ibintu nk'ivyo bitigeze bikorwa kuva Burundi bubaho, izo ntwaro ziba ziri ku marembera, ziba zigeze ahatemba. Ntushobora gufata ugwaruka ngo wegeze inyuma, ugwaruka ruheza muri kaminuza y'Uburundi, kaminuza atandukanye mu gihugu c'u Burundi, ngo abe ari rwo ruja kuri batakwirirwa rudandaza isheneti imwe, rudandaza telefone imwe, mu gihe bize ibintu bikomeye, mbere rimwe na rimwe bagahitamo kuja mu bihugu bibanyi kurondera ubwo buzi no kwibeshaho. Ugaca ufata umwe yishe abantu benshi, umwe yanyuruza abantu benshi, umwe yatuka abantu benshi kuri Facebook no ku ma Twitter na hehe, aba ari we ucuha ingurane muri payeje. Barundi kazi, ni mu vyanke. Erega
ikibazo ni ikihe? ni uko natwe tworoha, ni uko natwe duheza tugashaka kurya imbwa tuyita inka. Ntibikunda ko mu minsi yahera ikigo Maison Shalom ibintu byose bari batunze byari bisigaye aha ndavuga mu ntara ya Ruyigi. Murazi ko vyigaruriwe na CNDD FDD bigizwemwo uruhare na Reveriyano Ndikuriyo, bahashira imbonerakure, ibindi barabigurisha. Ikibabaje suko CNDD yokora ivyo, ikibabaje suko umuntu yatanze miliyoni 5 kugira bice kaburimbo, bice Pascal. Igitangaje suko yokora ivyo ntaco atokora. Igitangaje suko abo bantu bokwisamburirako nk'impene. Ahubwo igitangaje nabo barundi batinyuka bakaja kugura ivyo bintu. Ni gute mutinyuka ukaja kugura intebe za Maison Shalom zicarako imfuvyi, ukagura intebe yicarako umupfakazi, ukagura ibase yakoreshwa n'umuntu agendana ubumuga, ukabigura ukabihabwa ukanabitora, bakakubwira ngo genda muhabe, ukagenda ukanahaba. Iyo ni ukwikururira imivumo. Ico nico kibazo conyene ngira. Ikibazo si ivy'umukuru w'igihugu avuga ko abarundi bakwiye korora insazi, abarundi bakwiye gutunga imisiba, ko mbere yamaze kuronka n'umukiriya azoza agura izo nsazi. Ico sico gitangaje. Igitangaje si uko avuga ngo umunwa wose uronka ico urya, ngo mbere ngo umufuko wose ngo ujejete amahera, ngo igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Barundikazi, ivyo bavyita ivyivugo. Ivyo rero ntibitangaje ku mukuru w'igihugu, ntibitangaje kuri CNDD FDD. Ivyo onye ndazikata neza nimwe canke ikintu kizima mwiteze kuri uyu mugambwe umaze imyaka irenga 20 ucunaguza abarundi. Ahubwo igitangaje nibajya abantu mbona bakoma amashi, bamwirabira hasi, muhengeke iminwa, mucira imoso, muvuge muti ibi bintu nakamaramaza. Kuko iyo mubikomera amashi abona umengo muramushigikiye, iyo muriko murabikomera amashi abona umengo muri kumwe. Abashinga ntaye bijunira n'ijambo mpora ndabibona baregeje inyuma ku rwego rwo hejuru, ntibagiseruka, ntibagihabwa occasion ngo baje aho bavuga canke bokebura. Oyaye uzurabe no ku kibuga c'indege, umukuru w'igihugu iyo aje abantu barunama bagacuna inkoro, bagakoza agahanga hasi kugira avuge ngo ganza sabwa kijya kibanza wampaye jewe ntaco sinzokugora. Mu by'ukuri mu bazokugora sindimwo, ganza sabwa. Umuntu w'umugabo agapfukama agakoza agahanga hasi, uwundi akarari kagatuza hamwe ashaka gucikamwo kabiri ngo ganza sabwa mutama, uwundi akuna mukabona neza ko umutwe wakoze ku mavi. Abo bose n'abacangiro, abo bose n'amacanda, abo bose bariko barondera inda zabo n'inda z'imiryango yabo. N'ikimenyamenya sininateguye kukivuga mugabo reka ndakivuge. Uyu munsi tuvugana bamwe mu bana ba Alain Guillaume Bunyoni, simvuga ibihugu barimwo, bamwe mu bana ba Gervase Ndirakobuca, bamwe mu bana ba Geraze Ndabirabe, abo onyi bariko barasaba ubuhungiro mu bihugu vya Buraya. Amafoto arahari, ivyemezo birahari. Jewe sinzigera ndababwira ibintu ntafitiye ivyemezo. Nzovuga ikintu ku buryo naho norengutswe imbere y'ubutungane nzoca nerekana ico cemezo. Sinzigera ndababesha, ahubwo nuko ndi umwe mu barundi bashavuye, ndi umwe mu barundi bababaye, ndi umwe mu barundi bubahuka kuvuga akababakiye, ndi umwe mu barundi badashobora kuniganwa ijambo, ndi umwe mu barundi badatinya ko CNDD FDD biruka ko, kuko ivyo barabikoze. Baragerageje kunyica incuro nyinshi, baragerageje guca ku bantu, baragerageje guca ku nshuti. N'amahera mwagiye muratanga yose narayamenye, bamwe nayo mwabahaye bakayazira nayo narayamenye. Mugabo ibisi nzohagarika kuvuga umuntu apfa hageze, kandi kuri iyi si ntitwaje kugira ngo
tuyibeko nk'ibipupe, twaje kugira ngo tuyigire nziza kuruta uko iri, harimwo guharanira uburenganzira bw'abandi, harimwo kurenganura abazira ubusa no kubavugira, harimwo gutabariza ba bantu munyuruza, harimwo gutabariza bamwe mukura mu mabohero mw'ijoro mukaja kwicira hariya ayi ku mpanda, harimwo gushigikira abarundi bagowe y'ikivumvu batagira umuntu n'umwe abavugira. Ibi inya sinzonuma, igikuru nuko ntazobesha, igikuru nuko ntazorengera, igikuru nuko ntazotukana, kuko iyo ndero ndundi ndayigendera kandi narayihawe, nararonse indero ihagije yo kuziko, sinshobora gutukana, sinshobora kurangwa n'iyo ndero mbi yo guhangara abantu, mugabo nzokwama mvugisha ukuri kose gushoboka kugira ngo abarundi na cane cane ugwaruka bamenye ico bita guharanira uburenganzira bwabo. Uyu munsi CNDD-FDD nta mpuhwe idufitiye, ari nayo mpamvu uzumva abantu bavuga ngo leta nsenzi, ngo leta n'umuvyeyi, ngo se barundi. Oya, sivyo dukeneye. Ivyo onyi n'abaperezida bakora ibitangaza nka ba Kagame, n'abaperezida bakora ibitangaza bo hirya no hino kw'isi, nta muntu n'umwe abita ngo n'abavyeyi. Oya, ico twagutumye suko. Uri umuvyeyi w'abana bawe n'abureze. Ico n'ukuri niko kuri. Ahubwo umariye iki abarundi? Wewe genda ukurikiza amategeko yanditse. Amategeko y'u Burundi by the way aravuga ukuri kose. Amategeko y'u Burundi ni meza. Amwe narayasomye atondetse neza, ari clair, nta kintu na kimwe kitumvikana. None bigorera hehe kugira ngo ayo mategeko ashigwe mu ngiro? Kubera iki muyirengagiza mugashaka gutwaza igihugu ibigumbagumba? Igihugu aho kigeze uyu munsi ntigikwiye gutwarwa n'ibigumbagumba. Abarundi barababaye bihagije, abarundi barahuye n'ingorane zihagije, abarundi baratumye buratondera. Mugabo uyu munsi aho bigeze rero, harageze ko twanka, harageze ko duhaguruka, atari uko dukunda akajagari, atari uko dukunda ko ibintu biyangara, atari uko dukunda ko ibintu bipfa. Yewe twari kunezerwa tubona ibintu bikira, twari kunezerwa tubona CNDD-FDD iriko irashira ibintu ku murongo, twari kunezerwa CNDD-FDD iriko iranyonisha abarundi tabatandukanya, twari kunezerwa uyu munsi CNDH ikora akazi yahawe, twari kunezerwa izi za CVR zitarangwa n'ubwoko bumwe, zidashigikiye ubwoko bumwe. Twari kunezerwa no kubona umugambwe CNDD nawo uvugwa neza hirya no hino, igihugu kigasubirana agateka cahoranye. Malheureusement uyu munsi none hanze havugwa iki? Bamwe basigaye bafise n'isoni zo kuvuga ko Ndayishimiye ari umukuru w'igihugu wabo. Kubera iki? Hari igihe abarundi niyo mpamvu uzosanga hari utudumbidumbi hirya no hino twinshi. No kubera yuko mu mwaka wa 2005 umugambi CNDD-FDD ukishika ku butegetsi, abantu bararavye ukuntu Nkurunziza atwara igihugu, bararavye ukuntu yica abantu, bararavye ukuntu yangaza abarundi, yaravye ukuntu ahinduka bagenzi we, bararavye ukuntu abandanya afyinatisha igihugu, abandanya yikinira. Kuva aho Ndayishimiye agiriyeho, barabonye ukuntu abandanya afyinata, abandanya akinisha igihugu. Uno munsi nta murundi wese abona ko gutwara yo bishobora. Abati rero ibintu byashoboye Nkurunziza, ati nawe umengo ni ibintu bikomeye. Twe tumenyereye abarongozi ari abantu bagerageza gushira ibintu ku murongo, banywanisha abantu b'abanyacubahiro, bakunda igihugu bocebera kuruta ibindi. None Nkurunziza ashoboye gutwara. Ndabira na Nevan ashoboye gutwara. Finally jewe niyizi make capacity, je niyizi ukuntu meze, nanje rero notwara. Hagaca haduka utudumbidumbi guco. Uno munsi imigwi y'abarundi itandukanye ba mu gihugu canke hanze y'igihugu, nta numwe abona yuko atotwara Uburundi. Kubera iki? Abo bantu batukishije igihugu. Nta ndongozi dufise mu gihugu c'u Burundi. Ari nayo mpamvu ugwaruka nimwitege ineza nimwe
ntimwitege ikintu na kimwe muzohabwa n'umugambwe CNDD FDD. Ni umugambwe wamaze kugabanya abarundi mw'ibice byinshi, ni umugambwe ukoresha amanama mw'ijoro urwaruka rumwe abandi baryamye, ni urwaruka ruhabwa ibigwanisho mw'ijoro hirya no hino urundi rusinziriye, ni urwaruka ruhabwa opportunities abandi batazi iyo biva n'iyo bija. Ukabona umuntu mwariganye mbere wanamurusha n'ubwenge kw'ishure, ngo asigaye ari muri payeje, ngo asigaye ngo arongoye ikintu ngo muri Sokabu, ngo niwe asigaye atwara ngo iya ngo muri Onatere, ngo muri Regideso, ngo niwe ajeje ibi n'ibi. Kandi wewe ntuzi iyo byaciye ntiki. Ibanga sirindi kuri bo nuko yanyuruje abantu benshi, kuri bo nuko yacunze mu ma WhatsApp umuntu avuga ati ibi bintu byo korora isaza umukuru w'igihugu avuze je mbona umengo ntibishoboka, uwo bagaca baca umutwe. Abo ni babandi bagenda bavuga bati ebana hari uwundi muntu tubonye ariko arashaka kunywanisha abantu kandi tudashaka abanywana, uwo akaba buri wirengero bagaca bafunga. Nivyo bizobaranga, nivyo bibaranga, nta kindi kintu na kimwe gishobora gutuma uva aho uri ngo ushika aho uri atari uko wagiye ukora ayo mabi kugira ngo CNDD FDD iguhembe. Ico no kubwira umuntu wese yakoze amabi, umuntu wese yakoze ibi vyaha mbonera kure je m'adresse à vous, umuntu wese aziko yatoteje abantu, amafoto yanyu turayabika hadata, umyirondoro yanyu turayibika ahadata, turabika ibyo mwakoze, turabika amafoto y'abantu mwagiye muca imitwe mukabaca mu mikobeko, turafise abantu mwagiye mukura mu ntara zimwe mukaja kubata mu miferege y'izindi ntara. Ayo mafoto turayafise, ababikoze turabafise, ejo canke hirya y'ejo. Ntuzovuga ngo bari bantumye, gwaruka mbonera kure. Ndabibutse ko iyo amashirahamwe asemereye akavuga ati ibi bintu byakozwe n'imbonera kure kuno kurerereka tubaza abatwaye imbonera kure, baca bavuga ati twebwe ntavyo twabatumye, ahubwo ikintu umuntu wese akoze ntigica citirirwa urwaruka rw'imbonera kure gose kandi aribo babatumye. Iki ni kigaragaza neza yuko baba ariko baranabihakana ivyo babatumwa bizoja ku gatwe kanyu. Nimwe muzofungwa, nimwe muzocigwa imanza ataguhengama, ni mwebwe inkoni ubutungane izokubita mu gahanga, ni mwebwe muzobibazwa imbere yuko bibazwa uwabatumye, kuko nabo barazwi, amaliste aba arahari, abakunda kubibatuma barahari. Niba abandi nako ndabwira bagiye barungika abana babo hanze kubera ko batize n'umutekano w'igihugu, kubera ko abo bategetsi tubabona bari ko barasayangana, ariko ugasanga abandi barashonje, ugasanga imiryango yabo ibayeho neza, ariko umurundi ariko aratuna bugatondera. Ari nayo mpamvu rero mvuga yuko dukwiye kuvyanka, tukavuga ko ibintu bidashoboka. Ugwaruka n'abakenyezi nimuhaguruke, ni twebwe ni mwebwe mbona byose biza bikagira ko ingaruka mbi. Nimuze duhaguruke tuvyanke, tubicishije mu mahoro, tubicishije mu kuvuga, mu gusemerera, tudatukanye, tutarengeje urugero, mugabo tubandanye dukebura, kubera yuko tutabigenza guca abana bacu nabo bazobitubaza. Wewe wakoze iki? Mbega igihe CNDD FDD yari kiriba abarundi, wewe wakoze iki? Igihe za nzirakarengane baza barafunga, wakoze iki? Kubera iki winumiye? Wumva ikibazo kizoba ari ico bamufunze, ikibazo kizoba ari ico bamurenganije, canke ikibazo kizoba ari ico wanumye igihe byari ko biraba? Ntushobora no gusemerera basi ngo uvuge ngo uti ibi bintu biriko biraba turavyanse, tubona vyohagarara. Why? Kubera iki turabira mu marido? Kubera iki turabira mu madirisha biriko biraba? Kandi nibabaheza n'ubundi bazokugaruka ko nawe bakaguhemukira. Ni igihe cyo kuvyanka tugahaguruka tukavuga tuti abishwe na CNDD FDD barakwiye, abishwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye barakwiye, abafungiye ubusa barakwiye, nta wundi muntu tuzemera kafungwa zira ubusa. Abanyagihugu ntimukemere iyo baje gutwara umuntu
zijya modoka z'ibiyo bitabona, ajya ama pick up, ajya ama probox, zijya mavigo aza gutora abantu akabatwara mubona, bamufata amabuye n'iminana y'amabuye, musemere muvuge muti kwa kundi igisiga canke agaca kaja gutwara inkoko, abantu babaye ruguru murabizi cane, inkoko izo bita imiswi ziriko ziratoratora, haraza agaca hakaza igisiga kikaza gutwara umuswi. Iyo habaye abantu bari hafi bakavuga bati reka genda amabuye, nagira ndakubwire ko uwo muswi urarokoka, uwo muswi ntubugitwawe, uwo muswi urasigarana amahoro. Akenshi mbere nako gace canke ico gisiga ntigikunda no kugaruka vuba, kubera yuko kiba cabonye ko aho hantu hatavogerwa. Ntihakagire rero imbonerakure ziza kubatwara abantu ngo murabe, ngo muvuge ngo barabivuga gute, kuko niba namushikanayo ejo ashobora no guca kuvuga nawe ngira mwama mwabibonye, nawe bazoza bagutore, kandi wari gusemerera ntibamutware. Baje bakamutwara mwari ruhande yabo ukabona mushize mu modoka kujya kuntu babatwara bababoshe babakubita, musemerere muvuge muti ntibishoboka ntavaha mwanke, ni twebwe tuzigwanira kuko tudafise abatugwanira. Twarabuze igisoda kidukingira, twarabuze igipolisi gikora ku neza y'umunyagihugu, twarabuze ubutungane bututunganiriza, twarabuze uburongozi butuba hafi. Ni twebwe bo kwibako, muze twibe ko twanke, muze tugwanire uburenganzira bwacu. Ibi nitutabikora n'ubundi tuzobandanya guhera guco nyene, tuzobandanya guhona guco nyene, tuzobandanya kwaka ijambo, tuzobandanya kwaka ubutungane, hama tuvuge tuti nimutware nta kundi, kubera ko twarabirabiriye kure, twarabirebereye, twabuze n'ico gukora. Nimuze twiyungunganye, nimuze tuje hamwe, nimuze tudugire hamwe. Uyu si umwanya wo gucanamwo, uyu si umwanya wo guterana amajambo. Abandi bahabwa amafaranga n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bo babandanya kuyahabwa kugira ngo bakore akazi kabo ko kubandanya barigita abantu, ko kubandanya bica abantu, kubandanya bafungira abantu ubusa, babanyuruza, babica, banabahagarika hatisunzwe amategeko. Ibi byose ni twebwe biza bikagira kwingaruka. Nimuze tuvyanke, nimuze abarundi ndabizi, abarundi barazi ubwenge, ibintu byose murabibona. Ngira ibi byose ndiko ndababwira murazi ko ari ukuri, murazi ko atakinyoma kirimo, kandi azi ko muriko murabirabisha amaso. Mugabo nimureke kurya imbwa muyita inka, oya. Nimba binashitse ukajya iyo mbwa, vuga uti nariye imbwa kandi nayiriye ndabibona. Nkuko imbonerakure zivuga ziti ndaguca izose ariko akazi ndakaronka, kuko nutaca amazosi menshi nawe uronka gake. Urumva? Ugiye iyo mbwa uvuga uti ni imbwa naho ndayiriye, ikizoba nta kundi nzonga umuti, mugabo nta kundi nari kubigenza. Mugabo ugiye kurya iyo mbwa uyita inka rero, ni hahandi nawe ugerayo ukicuza, ukavuga uti naho nariye iyi mbwa nari nzi ngo ni inka, none nsanze ari imbwa. Inyuma yo kubimenya rimwe rimwe ntubugishoboye kuhava, ya mbwa wajya, ikibazo si nuko wariye iyo mbwa, ahubwo nuko wayiriye uyita inka. Muze rero tureke kurya imbwa tuyita inka, muze tuba abantu b'abagabo, tuba abantu b'abashinga ntahe, dushigikire abavuga, dushigikire abatabariza abandi, dushigikire ababa hafi abandi, kubera yuko abari kubikora baratwirengagije, abari kudutabariza barabiretse, abari babifitiye uburenganzira n'ububasha barabiretse. Ahubwo ni twebwe bo kwigwana ko tukavuga tuti n'ubundi ni twebwe bigira kwingaruka, enough is enough. Reka duhaguruke tubishire ko akaburungu ibyabaye byarabaye. Raba nko mu mwaka wa 2015 ugwaruka rwose bw'ubwoko bwose bw'amakartier yose barahagurutse biyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Muhisi Petero Nkurunziza. Bose babikora bari hamwe mu kinama. Watwara kinama ico gihe n'amaso yanje ndamwibonera gutya, yabwiye ugwaruka rw'abanyakinama ati ntimujihirahire. Bari batangwe no guturira amapine kuri dorsale, j'étais là. Ariko uwo mutegetsi aravuga ngo ntimwishinga ya makartier y'abatutsi, ntihagire uwambuka ibarabara rya dorsale aja mu Cibitoke kwifatanya n'abo mu bwoko bw'abatutsi.
bariya n'abashaka kugaruka ku butegetsi kugira ngo dusubire natwe ducinyizwe nuko yabivuze aca ategeka igipolisi ngo uwuhirahira agasubira guturira ipine ngaha anye muce mumufata. Abarundi baba jeune bari mu kinama baca bamanuka ahantu bakamanukira kwibarabara rya 15 ku Mutakura, bakamanuka kudugira mu Kinyankonge, bagaca badugira kwibarabara rya 12 ku Mutakura, bakaja kwifatanya n'abandi. Abanyakinama ugwaruka barakoze imyiyerekano kandi mu makartier nka yose, bamwe bakayikora ku Mutakura, abandi bakayikora mu Nyakabiga, abandi bakayikorera za Musaga za Cibitoke. Kubera iki barinda kwinyegeza abategetsi, kuko bababwiye ngo nihagira uhira. Hari n'abafashwe n'ubu bagifunzwe bagira ico ngo bashatse kwifatanya ngo n'abashaka gutembagaza ngo ubutegetsi ngo biciye mu myiyerekano ijya bita ngo ni migumuko kugira ngo bayitesha agaciro. Umunsi haba tentative igeragezwa ryo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, nari ndahari, nari nibereye mu isoko yo mu Kinama. Ibinama nkunda kubivuga. Mu isoko yo mu Kinama hazwi nk'ahantu iyo ugiyeyo utwara telefone yawe uyicunze neza, ufise amahera mu isakoshi, ntushobora kuyihekera ku mugongo, bisaba kuyihekera ku nda. Ufise amahera mu mufuko bisaba guca ushiramwo ukuboko kugira hari ibyo bita kujogora. Ngira muca mubimenya abantu babaye mu Kinama cane canke muri ville, n'ahandi umuntu azaga bimwe mwita ngo dedwa, umuntu azaga kubita intokeze mu mufuka, amahera akaba yatwaye yose, ugasigara uramaramara bakwivye. Mu Kinama naho abo basuma bari bahari. Mugabe ikintu nshaka kuvuga, igihe cyo gutembagaza ubutegetsi bamwe babigerageza mu mwaka wa 2015, nari nibereye mu isoko yo mu Kinama, narabonye abantu bose ba mu isoko yo mu Kinama bose, abanyezamu, abo basuma, abadandaza, abarangura, abaranguza, bose basohotse isoko yo mu Kinama, bose banezerewe bagiye mu isoko nkuru ya Bujumbura, bafise ibiti by'amashami, bafise ibikona, bavuga ngo cacayi camuturiye. Niyo ndirimbo bagenda baririmba, bagiye bavuga ngo cacayi camuturiye, bagenda banezerewe cyane. Isoko isigara yera, nta numwe yigeze abura n'umucungwe, nta numwe yigeze abura n'amahera. Bamwe bayasigaho nyene bariko baradanza bavuga bati turikuye ku rusyo rudasanzwe, naho bo bitwara nta ngorane. Bati ubu naho nopfa nta kibazo, igihugu kiratabawe. Bati uyu munsi naho nohomba nta kibazo. Mugabo bose baragarutse babisanga byuzuye. Abari mu Kinama ico gihe mu mpinyuze, abari mu Kinama mu mpinyuze, nimba ndiko ndabesha, ibi navyiboneye n'amaso yanje, amaso yanje aya ndavyibonera gutya. None barundikazi, burya bumwe bwaturanze mu mwaka wa 2015, twiyamiriza ikiringo nkorabara, twanka kurenganwa, twanka ko ducinyizwa tubona, twanka ko erega hari gihe unuma, hari gihe ugwanywa, hari gihe uhohoterwa, hakagera n'ikindi gihe rero vyanka ukavuga ati rubo no gupfa no gukira. Nivyo twakoze mu mwaka wa 2015. Bijya abarundi babikoze, ndazi ko ataho mwagiye, ndazi ko rijya junja n'ijambo mu kirifise, ndazi ko abapfasoni bagishaka ko igihugu gitabagwa bagihari. Nimube murihanganye. Mugabo igihe bizoshika tukavuga tuti turasubira tuvyanke kwa kundi, twese turahaguruka turaja ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Nibaturasa ntibatumara, nitwapfa ntiduhona, hari abasigara mugabo bazoshira ibintu ku murongo. Muhaguruke tuvyanka kujya abandi bariko barabikora, bavuga bati ibi bintu ntibikunda. Tuzohaguruka tuje ku kirimba c'umukuru w'igihugu, tuzohaguruka tuje ku ma ministère ya leta, tuzohaguruka tuje ku ma bureau tuzi arabi by'ubutungane, tuvuge tuti twebwe tuje kubera ka yuko ibi bintu bidashoboka. Muri ico gihe nta murundi numwe azosigara inyuma, muri ico gihe nta mujene numwe azosigara yicaye, muri ico gihe ntuzoraba ngo ndimo ndaracaye, kuko nawe tuzatuye ko tugwanira uburenganzira bwawe. Mu by'ukuri niho mbona ibintu biriko birerekeza. Tuzobikora mu mahoro ntangere,
singimba kuko ntabyo dushaka kona, kuko byinshi byagiye biruka dushaka no kubibungabunga. Mugabo harageze ko vyanka n'ukuri, ibintu vyanse burundu. Gwaruka mugumane ku mutima ko igihe runaka ari twebwe tuzohaguruka atanutugiye imbere, atanudutumye, twebwe nyene tukavuga tuti tanga imihoho General Neva, tanga imihoho Geraze Ndabirabe, tanga imihoho Reverend Kuriyo, mwaragiye murishonera ko amakota bakwiye, mwaridodiye ko amakositime muraberewe uyu munsi, murasayangana mu marira y'abarundi, uyu munsi mwica uwo mushatse mugakiza uwo mushatse, ariko turabirambiwe ntibishoboka. Abafunguwe bose mubafungure, bose batahe, dusubire dutunganye igihugu gushasha, amategeko akore, ukoze ikosa hanwe n'itegeko. Mbe Barundi, mwari muzi ko burya gufungwa atari ikintu cihutirwa? Burya gufungwa ni decision ifatwa mu gihe ibindi byose vyanse. Urabe rero ubujuju bw'abatwari canke bw'abategetsi, gufunga umuntu n'ubundi agaruka agakonsoma igihugu unamufungiye ubusa, bisa no gufata irobine ukayugura ugaca uvomera mu kayungiro, n'ukuvomera mu biva, ntaco uba uriko urafasha igihugu. Rero nahangejeje, ariko ndanabipfuriza kandi imisi mikuru myiza, ndanabipfuriza kandi ko mwoza murashigikira ubutumwa dutanga mu gihe mubona aribwo, kuko hari n'ababona ko ataribwo. Mugabo we nimba ubona ko ari ukuri bidiko ndavuga, ubikwirakwize, ubiha abantu, zina murundi wese amenye neza yuko atarukiza na rumwe, nta rukiza na rumwe, ibi ndabisubiyemwo, nta rukiza na rumwe CNDD FDD izopfa ihaye abarundi, nta rukiza na rumwe. Jewe naho ibintu vyohinduka, naho hojaho uwundi mugambwe, ukaza ucinyiza abarundi, ukaza ucinyiza ugwaruka, ukaza ucinyiza abapfasoni, ukica ugakiza uwo ushatse, nawe sinzokorohereza. Naho uzoba uri papa, niwaza utwarira ubwoko bumwe, naho tuzoba tuvukana, nzovuga kuri gukora amanyanga. Igihugu c'u Burundi hageze aho ciyubaka, kandi harageze ko igihugu c'u Burundi kija ku mivuduko y'ibindi bihugu. Harageze ko igihugu c'u Burundi nitwatera amashurwe ku mabarabara, umurundi wese abone ko kuyahonyoramwo atari wo muti, ahubwo akwiye kuvomera amashurwe agakura, Uburundi bugasa neza. Uyu munsi poto y'amatara irashingwa, naho nayo matara aboneka rimwe mu mwaka, ariko bagaca barabagivye. Kubera iki? Abarundi barabonye ko n'abategetsi n'izo ngeso bafise bose bakwega bishira, umurundi wese nawe ashaka kwega yishira. Mugabo ivyo harageze ko tubisezerera. Mugire Noheli nziza, mugire umwaka muhire. Uyu mwaka uzoba wo gutabagwa, umwaka wa 2026 uzoba umwaka wo kwiruhura no gushira hasi urusyo twikoreye imyaka irenga 20, izobe umwaka wo kunywanisha abarundi, uzoba umwaka wo gushira no kwizana, uzoba umwaka wo guha agaciro ugwaruka n'abakenyezi, uzoba umwaka wo kudashira imbere ibijuju n'abansumirinda, uzoba umwaka wo gutunganya no gutunganiriza abarundi atawandya wangura. Mugira ibihe byiza.